kwiriranira ukundi kuwahoze ari mu mubabaro mu gihe cya kera yateye agakengeri igihugu cya Zebuloni n'igihugu cya Nafutali, ariko mu gihe cyo hanyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikigiye hakurya i Galilaya, Yorodani i Galilaya, ikigiye ikiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya. Soma umurongo wa 6. Kuko umwami atuvukiye, duhaye umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese, Uhoraho, umukiza w'amahoro, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro nibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ivyo. Amen. Komera Yesu amashyi yakurutse. Haleluya. Yesu yaramaze kuvuka. Iyo Yesu atavuka waze nanu namwe tuba turi, bamwe baba bari kuraguza, abandi baba bari guterekera, abandi baba muri ibi na biriya, ariko kubera Yesu yavutse ubu turi mu nzu y'Imana. Turi mu nzu y'Imana. Nashakamo akantu kavuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe. Amen. Reka ndakubaza, muremera ko Yesu ari data, ari we yatuvyaye? Iyo uvyawe n'imbwa uba uri imbwa, wavyagwa n'intare ukaba uri intare. None Yesu ni imbwa canke ni inka? Ni intare canke Yesu ni intare? Nimba rero wowe uri umwana wiwe, uri intare nawe. Icari nicuri. Haleluya. Havutse umwami, havutse umutware. Nimba ari uganza, namwe murabaganza, kuko mukomoka muri we. Icyo turi tugikomora muri we. Haleluya. Niba ari mene twari guca tubimene, ariko n'umugabo Yesu ndamwemera. Umugabo Yesu ndamwemera. Igituma turabagabo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Abantu bakubona nk'akantu gatoye, ariko mwe watekemo ikintu giteye ubwoba. Iyo bavuze bombe atomike, ntabwo ari bombe nini. Haleluya. Atome ni akantu gatoya, mugabo muriko habitse y'ubumara, habitse ibinyembaraga. Ariko ikintu nkunda kubabwira, bombe zatewe Hiroshima ni bombe bita bombe atomike, zari bombe ntoya. Amen. Ariko muri zo atekeyemo ubumara. Nagomba ngo ndakumenyeshe ko nawe wabura akantu konze, ngabo kaba muri wowe harimo Yesu, utekeye ikintu giteye ubwoba. Haleluya. Itirere yari yaje
isi yose yayiteye ubwoba, agiye gufata Ubuyapani, agiye kwinjira muri Amerika ngo afate na Amerika. Abanyamerika baramubwira ati wa caceka twe twibitsemo ibintu utazi. Ujya umuntu atazi ikintu bitse asikuzalaho. Amerika ngo iragenda isohora indege zitera izo bombe atomike. Barekuye bombe zibiri zonyene aho bita Hiroshima, iyindi igwa aho bita Nagasaki. Izo bombe zibiri zikoroze, ikintu cyose gihumeka cyitwa ko gihumeka cyarapfa. Isi ivuza induru. Haleluya. Itirere bagiye kumufata, bagiye bamufatisha amaboko. Abanditsi bamwe baravuga ngo wari cinyegeje, abamuyoboka bango n'ubu ngo ari ciyishije. Ariko abandi banditsi baravuga ngo itirere yaciye agenda mu ngunguru irimo aside yitereramo. Itirere yishe abayuda 6,000,000. Abanazi bishe 6,000,000 z'abayuda. Haleluya. Uwo munsi arihisha, abura ubwihisho, aranyegera. Abansi bacu bagiye kunyegera, abandi bite mu miriro, abandi bite mu zasi. Abarozi nabahagurukiye nibo bishe ubuzima bwacu. Uwo munsi hacabuka ikintu cyitwa ONI. Niho ONI yabereyeho. Baravuga ngo kuva uyu munsi dushireho urunani wo kugwaniriza umwasi hamwe. Nazogira intambara isubira kuba mwisi. Haleluya. Bishimikije ijambo menga riri muri Zekariya. Menga muri Zekariya n'amate muri Yesaya nyene. Muri Yesaya. Haleluya. Rivuga ngo inkota zabo bazozivunjamwe amasuka. Inkota tuzivunjemwe amasuka, ibigwanisho tubivunjemwe amasuka, intambara ihagarara. Ariko n'uyu munsi ntibarashobora kuyihagarika, kuko guhagarika intambara n'umwe ni Mesiya. Daniyeli yayishuye inzozi Nebukadineza yabonye. Ngo Nebukadineza yabonye igisitati kinini, bico gisitati ngo hazibuye ridasituwe n'umuntu, riraza rikubita cya gisitati, bico gisitati gihinduka umukungugu, gw'iryo buye ngo ricarira hagarara, riba umusozi munini gyuzura isi. Nta rindi ni ibuye ryitwa Yesu, niryo rizoza gusobanura ibintu byasobanura. Oni nta ntambara yohagarika mu isi. Ko Yesu yaravuze ngo ibimenyetso bizogaragaza ukuza k'umwana w'umuntu, ngo hazoba intambara n'impuha mu isi, hazoba ibiza, hazoba ibintu bitandukanye. Turi mu misi ya nyuma. Oni hari kidashoboye, ariko iyo bamenya umwami, kurekana babwire banze mureke ibyo byuma. Iyo bamenya utanga amahoro, ntibamumenye mu nyuguti, bamuzi mu nyuguti, bafashe iryo jambo mu majambo nyene, ariko ntibarigize ubuzima. Bazi ko ari umuntu. None wa mukobwa Yesu niyo tubwiye abantu bamugiriye nabi, kandi bari batunze Bibiliya, barasenga. Kubera iki? Bari batunze Bibiliya mu majambo. Bari batunze mu nyuguti. Oni nayo iratunze amajambo mu nyuguti, ariko niba mufise Yesu namufise muri bo, iyo bakamushira muri bo, ibintu byohindutse mu kanya gatoya. Ahageze ibintu bija ku murongo, ahageze ibintu biri parametra, ibintu biri tondeka, ibintu biri yubaka. Iyo umuhaye ikibanza cya mbere mu buzima bwawe. Haleluya. Ibyo sumba tubabwira ngo Yesu ngo aratabara, ngo aragira neza. Reka ndababaza, ubu hano mfate nk'ubu mu gihugu cyacu hoba krize, muranyumva? Hoba krize bikaba ngombwa ko ambasade ya Amerika icura abantu bayo, yo fa kujana wari we wese,
yojana ufise nationalite y'abanyamerika. Ushobora kubyiyitirira ngo je ndi umunyamerika, kubyiyitirira biroroshe, ariko no kuburiwe ufise nationalite, ufise passport, ufise identité ikwerekana nk'umunyamerika. Ikizotuma byose tuvuga bikuzako nagakiza gashinze muri wewe, ukaba ukijijwe nyabyo, ukaba uri umwana w'Imana. N'ibintu byo kukumotiva gusa mu majambo ukumva biraryoshe, byumva n'imyaka 10 gari utarabishikira. Ikibigushikanako n'ukugenda ubusabane bwimbitse n'Imana, kabura umwana wiwe. Reka nababaza, mwese murayizi Emma murayizi isumako? Sumaki iyo icishije ahantu hari amabuye n'ibiti n'ivyuma irobanura iki? Irobanura ivyuma. Yesu nawe ameze nka Emma. Abana b'Imana buzuye mwemu yera bakijijwe bameze nk'icuma. Aho Emma iciye igendera ko buri kwega ivyayo, icuma gikwega ikindi. Uvuga ko Emma naco ni icuma, kirondera icuma kigenze cyacu. Ukaba ukeneye ko Yesu mukorana, ifoke umera nkawe, aciye muramenyana, murakwegana, imwe muzirakwegana. Si ibintu rero byo kuvuga ngo Yesu kazongera neza, ngo pastor yaramugiriye neza, ngo ujya yaramugiriye neza. Banza ugira ubucuti, ufatane na Yesu. Haleluya. Mwumva umuntu bari barataye, umuntu yaragwaye amavunja ayakurwa n'ababikira, ubakorera umuzungu. Ntibisaba amashure, bisaba igihe cyawe no kuba ufitaniye ubucuti n'Imana. Oje sinize, wewe gusa kundana na Yesu. Kundana nande? Na Yesu. Abe sheri wawe. Amen. Abe sheri wawe. Mugiranira ubumwe. Imana ibahezage. Yesu avukire muri mwebwe ari nk'igitangaza. Avuke kundi gusha, subire kumva iminduka, wumve ko wabaye mushasha, wumve ko ari iminduka yabaye muri wewe. Haleluya. Ndahejeje. Ijambo baryumvise, Imana ibahezage. Tugiye gusenga Imana kandi akanya gato. Mwebwe bamwe muvuye muhira mwatamiye akantu, twere turumviza Noheli kuntu yagenze, nage tuje kunywa amazi, siko tuje kunywa amazi. Ariko iyo ntazi no musiko mugora bana ariko bampombye, iyo ntaha ariko bampombye. Tugomba gusenga, tugomba gusubira dusenga Imana minota nk'icumi na 10, dukubita abazimu, dukubita imyuka mibi, turakorera muri rya sengesho ryo kubohoza abantu baboshwe mu nda zabo. Imbere ko tubikora, hari umuntu ari hano atarakira Yesu, yumva agakiza agakeneye, uvuga ati iyi Noheli mvuka ubwa kabiri nakira agakiza. Umva ukeneye gukizwa, niba urimo tarabatizwa mu mazi menshi, ukeneye kwakira agakiza, ubyaguruke wakire Yesu. Amashi menshi ku mwami Yesu, amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Tela haleluya. Oh, mbega umunsi mwiza. Mwegere hano ndabasengere. Ahisemwe neza. Duwiwe nawe nuwanje, aranzi nanje namuzi, kubimenya nibwo buzima.
bisama oradashira uwiwe nawe nuwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisama oradashira uwiwe nawe nuwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisama oradashira muhisemo neza uyu munsi muhisemo ikintu gikomeye icyaduhindurira amateka yacu ni aka gakiza konyene. Haleluya, konyene. Boma ndabasengera Imana mwakire Yesu, mwasubiramo amajambo ngomba kuvuga. Mwanze mureke ibyo byuma naye tubasengere. Mwasubiramo amajambo nza kuvuga nce ndabasengera. Mwahisemwe muremeye kubatizwa. Komera Yesu amashuri kuri kw'Imana. Niba mubona seka ntabwo bafite nta kindi nishimikirijeho ni Yesu. Niba mubona ntwenga ntabwo bafite nta kindi nishimikirijeho ni Yesu. Anezerewe uyu mugoroba pe. Ngo mwami Yesu ndagushimiye kungiriye neza ukabumpaye agakiza nkaba nemeye kuvuka ubwa kabiri. Uyu munsi ni udasanzwe ku buzima bwanje. Satani ndamusezereye mbaye umwana w'Imana. Izina ryanje ryanditswe mu gitabo. Sinzongera gukorera isi, nemeye gukorera Imana. Mana umbabarire ibyo nakoze byose kuva mu buto kugeza uyu munsi mu izina rya Yesu, amen. Mupfukame ndabasabira imbabazi. Mana ndasabira imbabazi abana bawe bahisemo agakiza. Oh Yesu we, bagirira imbabazi, bandike mu gitabo cy'ubugingo, batandukanye n'icaha n'igisa naco. Mana ubababarire, ibya kera uvyibagire, ibyo bagendeye mu vyibagire, ibyo bakoze uvyibagire. Urugendo rwabo rube rushasha kuva uyu munsi. Ubuzima bwabo burahagurutse ukundi gusha. Urakoze Mana kubagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashi menshi kuri Yesu. Subira mu bibanza. Muzotangura kwiga jeudi indwiza. Indwi nayo reka turuhuke, sibyo gaje? Indwiza kwa kane saa 8 w'indwiza muzaba muri hano mu nyigisho. Numunezero muhaguruke. Mbega ni nababwiye ngo muzana amazi mwayazanye, abayazanye niba yaduze turara. Yazanye abafise ikibazo nyine, urumva wowe ufise ikibazo, wowe mutayazanye urumva nta kibazo. Abayazanye mwegere hano imbere, hagarare hano. Sabe izi ntebe muzegeze inyuma gato. Naho wowe utayazanye ukaba wumva ufise ukunda kugira ikibazo mu nda, karota uri kurajya ibintu, ugaburirwa ibintu, karota uri kurajya ibinyama, uri kurasangira n'abantu, abarota basangira n'abapfuye, abarota basangira n'abantu mu buryo butandukanye, ukaba urota ujya ugaburirwa mu ijoro ibintu. Uze tugusengera. Ame amua nani apike
Baba amesema ndio, nani akatae? Ameamua, ameamua, nani apinge? Baba amesema ndio, nani akatae? Ndio yake ni ndio, akishasema amesema. Baba amesema ndio, nani akatae? Ameamua, nani apinge? Baba amesema ndio, nani akatae? Du, 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 du. Da, 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 da. Hallelujah. Nakunda umuziki mwiza kweli. Nakunda umuziki mwiza. Mureki. Uyu mwaka no kwagurira ibyuma byakutosha cyangwa. Hallelujah. Kuri ibyuma kabisa. Abazimu, reka nababwire, hari abazimu batumva isengesho bumva umuziki bagatekera bakagira da 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 da. Kadusenge man, reka dusenge, fata amazi. Data mu izina rya Yesu Kristo, uyu mugoroba twiteza abantu korako, uyu mugoroba twiteza abantu korera igitangaza, uyu mugoroba twiteza abantu girira neza, uyu mugoroba twiteza abantu tabara, ababoshwe n'imizimu, ababoshwe n'amarozi, ababoshwe n'amashano. Mana mu izina rya Yesu, hari icyo ugira ukore mu nda zabo, hari icyo ugira ukore mu maestoma, hari icyo ugira ukore mu mainteste, hari ibintu bigendagendamo bumva bizunguruka byabamereye nabi. Ndiko ndasenga nawe usenge. Telebosh, telemando, time. Aya mazi ndayahinduye umuti, aya mazi ndayahinduye umuti, aya mazi ndayahinduye umuti. Niyayanwa ibintu biri mu nda byari byarazigiye, byarihishe, byarinyegejeyo, bitangira bipfunguke, biveyo, bisohoke byose. Mana mu izina rya Yesu, senga, 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 senga. Hari imbaraga ziriko zirakumanukira, hari imbaraga ziriko zirakumanukira. Si jewe kugukiza, ariko kuboko gukiza kwa Yesu kuri hano. Hari abatanguye kumva ibimenyetso mu nda, batangiye kumva ibintu bigendagenda mu nda, batangiye kumva amashanjema mu nda zabo, batangiye kumva ibintu binyiganyiga, batangiye kumva ibintu bizunguruka. Izo ni power z'ijuru, izo ni imbaraga z'ijuru, bwo n'ubushobozi bw'Imana. Hari icyo Imana ikirakora ku buzima bwawe. Kwayo mazi nwayo wumva wowe nuko bushize inyota, nwa kandi teleba shakata. N'amazi yawe nayo wizaniye, nayo wavomye, nayo waguze, sayo naguhaye, satani nakunteranye ko nayawe. Te ifideba telemo shikos. Ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu. Umuriro, 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 umuriro. Nawasha moto,
nawasha fire, nawasha moto, nawasha moto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu wangu, tembea, 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 tembea jioni ya leo, tembea, chenda genda jioni ya leo. Hari abantu bariko barakira robo sheketele baya. Ubushobozi. Hari ikintu kiriko kiragukoropa, hari ikintu kiriko kiragukoropa, hari ibintu biriko biragukoropa, hari ibintu bimeze nk'iseseme biriko biraduga, biriko biraduga. Wumva umengo ugira udahwe, wumva umengo ugira uruke, wumva umengo ugira udahwe. So n'imbaraga, shirayo mazi hasi. Fatayo maboko yawe yashire mu nda. Reteremo, ritalaba, rataraba, sheketeremo, shantaya. Umuriro vyarungitswe n'abantu, vyarungitswe n'abarozi, vyarungitswe n'abanyamareba, byo bagutumye, byo bakurungitsemo, mu izina rya Yesu birasohoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na washa moto kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka. Fayo munda yiwe, fayo. Vuze ngo fayo, vuze ngo pfamo ningoga. Ndavuze ngo fayo, ndavuze ngo fayo, ndavuze ngo fayo. Sohoka, 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 sohoka. Urahiye, sohoka, urahiye, sohoka. Nabitenge bikibaho. Telema, rite telebo, sheketele. Telelelelelelelele. Telelelelelelelele. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka. Ndagutulie, ndagutulira, 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 ndagutulira munda. Urasha, urasha, urasha kwa jina la Yesu. Ushobozi Yesu. Toka, 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 toka. Rekura muko, rekura, 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 rekura. Lel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 e, lelelelelelelele. Moto, 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 moto. Murahiye, 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 murahiye basha. Lel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 e, lelelelelele. Toka, 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 toka musengere. Lel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 e. Nta mwanya wo gutema dufise. Senga, senga, senga. Abandi bariko barakira, abandi bariko barabohoka, abandi bariko barakira, abandi bariko barabohoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rekura, rekura, shetetetetetete, retemando. Toka, 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 toka. Rekura munda. Ndavuze ngurasha, ndavuze ngurasha, ndavuze ngurasha, ndavuze ngurasha, ndavuze ngurasha, ndavuze ngurahiye, ndavuze ngurahiye, ndavuze ngurahiye sha. Urahiye, urahiye, urahiye. Yego ndakubona urahiye. Sohoka, sohoka sha. Sohoka, 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 sohoka. Toka. Vamos. Muvemo. Sohoka. Muvemo. Pepo mchafu na kwangu. Toka. Fayo. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndagutuliye, 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 ndagutulira. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Kwa jina la 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 Yesu. Lel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 e. Ivyuma ni mu vyihoze, banza mu vyihoze tube turasi. Toka, 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 toka. Fayo, murekure, 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 murekure. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rekura, mufashe uyu muntu. Tel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 e. Toka.
toka, vamo, vamo, kubita abazimu, kubita ayo mapepo, kubita ayo majini, kubita amajina murimo, kubita amajina murimo, sohoka, 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 sohoka ningoga, sohoka ningoga, sohoka muvemo, murahiye. Sengero y'umuntu, senge cyane. Kubita ayo mapepo, kubita ayo myuka, kubita ayo majini, kubita ayo mangetengete kwa jina la Yesu Kristo. Naamuru nguvu za kuzimu, naamuru nguvu za shetani kwa jina la Yesu. Ubushobozi 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 mu izina rya Yesu. Ko mudasenga muri ko murakora iki? Aho wo kwisengera uri mu biki? Aho wo kwisengeye ngo usenge letetetetetetetete lobo shakataya baragazima baragazima byo bariye nibibavemo byo bariye nibibavemo byo bariye nibibavemo byo bariye nibibavemo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi, umuriro, 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 toka, toka, fasha uyu muntu, fasha uyu muntu, toka, 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 berizi uri kurareba kwe izina rya Yesu. Kubita, 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 bomora, kubita, menagura, kubita, shwanyaguza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'imbaraga katika jina la Yesu. Toka, negere gutya, negere ku ruhande gutya, toka, rekura, rekura ningoga, ndavuze ngo murekure, rekura munda yiwe, rekura munda yiwe, rekura munda yiwe, rekura munda yiwe, rekura ningoga, ndavuze ngo rekura, ndavuze ngo rekura, ndavuze ngo rekura, soka, soka, yeah, toka, 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 toka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, chitetetelebaya liteketeketekete ubushobozi bwa Yesu. Ndaturira ibiri munda, ndaturira ibiri munda, ndaturira ibiri munda, ndaturira ibintu bigenda genda munda yiwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rekura wa gitero we, rekura wa chago we, rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu. Toka, vayo, 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 vayo. Ubushobozi, ubushobozi. Abasenzi mwese mwagiye atanu umwe ari hano kwe, nta numwe yoza hano kumfasha. Toka, toka, vayo, rekura. Sambura, 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 sambura. Murahiye, 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 murahiye. Ngaho umuriro, 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 ngaho umuriro. Shindwa na nguvu za Mungu. Sengere Mungu. Izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Iyi myuka irarira mugaburira, abadayimoni barara baramugaburira. Rekura ningoga, rekura ningoga, rekura soka, rekura tekera, rekura vayo, rekura vayo, rekura vayo, rekura vayo, rekura vayo, rekura vayo. Izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka.
izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina ry'ububasha katika jina la Yesu. Rekura umwana, rekura umwana w'Imana. Vuza ubunyene ngo muvemo, vuza ubunyene ngo muvemo. Wa daimoni muvemo, murekure nk'ivuga, murekure nk'ivuga, murekure nk'itegeka, murekure nk'ivuga, murekure nk'ivuga. Rekura ubunyene, 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 rekura ubunyene. Sambuka, murahiye, murahiye basha, murahiye basha, murahiye basha. Lelelelelelelelele. Sohoka, sohoka, muvemo, 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 muvemo. Tekera, 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 tekera kuita wazimu. Lelelelelelelele. Sengera munda yiwe afise ikibazo munda. Toka 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 toka. Sambuka, menagurika, soka, soka. Izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Umuriro, 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 umuriro. Rekura, 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 rekura munda, rekura ningoga, rekura ningoga, rekura ningoga. Ubunyene mvuze ngo rekura, mvuze ngo sohoka, mvuze ngo turumbuka, mvuze ngo vayo, 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 mvuze ngo muvemo, mvuze ngo muvemo, mvuze ngo muvemo. Sohoka ningoga, ndavuze ngo muvemo, ndavuze ngo vayo, ndavuze ngo vayo, ndavuze ngo vayo, ndavuze ngo sohoka. Mwizina Yesu, mwizina Yesu, mwizina Yesu, mwizina Yesu, mwizina Yesu, mwizina Yesu, mwizina Yesu. Ubushobozi, 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 ubushobozi. Toka 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 toka. Rekura ningoga mu mugongo, rekura mu bitugu byiwe, rekura mu mugongo, rekura ningoga kwa jina la Yesu. Rekura, 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 rekura. Sohoka, 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 sohoka. Izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'ijuru, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'ijuru, ubushobozi bwa Yesu. Mana turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi dushima. Izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi kuri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mureke tugarukiriza aha. Tuzobandanya kwa Mungu. Umva twagarukiriza aha. Yesu ashimwe. Tuzobandanya mwaya mavuta yo kubabohora. Mutumire benshi kwa Mungu ngoroba. Tumira inshuti yawe, tumira umugenzi wawe. Dukomera amashyi umwami wacu Yesu. Turarangije, mukomeze kwitegurira veye. Kwa kabiri ro 31 tuzorara hano. Mukomeze kwitegura. Imana ibahezagire. Nabuze ngo Imana ibahezagire. Mubwire umugisha amabara yose mu izina rya Yesu. Mwebwe Imana jane namwe baherekeze. Ejo muze mwakira igitangaza, kuwa gatanu mwakira igitangaza, kuwa gatatu mwakira igitangaza. Muzogaruka hano muzanye nayo ibyo Imana yakoze ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Abafise ibibazo by'imyanya bataronka imusha, mutangure muzisabe muri veye. Muze kurara hano twigina insinzi. Ibizokoreka sino kubwira ngo nibi. Birakomeye, birakomeye. Ntuzujyame muhira uzotume kora ibikorwa vuba na vuba, hanyuma uze kurara hano imbere y'Imana. Imana ibahezagire, Imana ijane nawe. Kwa Mungu ntuzoze wenyene, uzuzanye umuntu
imana ibagirire neza. abaprotokole muze tuvugane abaprotokole